nashaka ngaruka igikorwa cyari cyatuduganya Igitega dufatikanije ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi dufatikanije n'ubushikiranganji bw'ubutungane kugira ngo dushire mu rwego dushire mu rurimi rw'Ikirundi amategeko agenga abakozi n'akazi bo muri secteur privé na paraétatique. Itegeko ryari risanzwe ryarashizweho rirashira ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu tariki 24 z'ukwicumi na rimwe 2020, ariko rikaba ryari mu Gifaransa. Rero kubera rigenga ahanini abene gihugu bikorera utwabo akaba ari bo benshi kandi benshi batazi ururimi rw'Ikirundi, intumbero y'umukuru w'igihugu ikaba yari yuko amategeko yose yashirwa mu Kirundi kugira bene gihugu bayisomere. Twebwe rero twashize mu ngiro intumbero y'umukuru w'igihugu, kikaba ari igikorwa rero twakoze kuva itariki 7 gushika itariki 16, ariko dafire bikaba vyadusavye ko dukora no kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Amartikle agize iyo tegeko rigenga akazi ariryo bita code du travail 637 ivyari gukunda ko tubikora tutitanze, reka tutitanze kuko murumva ko twakoze na samedi dimanche kugira igikorwa gishobore kuboneka. Turashima turakengurukira abo twakoranye bakoze bitanga, tukakengurukira tugashima n'igikorwa twashitseko ko abadutumye nabo bazogikenguruka. Hanyuma aho bukera tukagishira ku mugaragaro tukakimenyekanisha ko n'ubundi bigarukiye muri tiware ivyoheza ngo bigire ico bifasha abene igihugu ari bo bene vyo. Twimirije rero kusaba ko baturonsa uburyo noneho tukigwize hama twongere tukimenyekanishe kugira ngo ishirwa mu ngiro ry'ibirimo rize ryorohere bene ryo abo rigenga. Nivyo